no kubijanye rero n'iyi nteguro n'iri bwirizwa hariho ivyahindutse mu ibwirizwa shingiro bisaba yuko rica rihinyanyurwa kugira ngo ntirigire ingingo ziteye kubiri n'izi bwirizwa shingiro. Muri ivyo hariho ingingo cyane zerekeye ingene rero abo bakukurutse mu mabanga y'umukuru w'igihugu bafatwa, ariko nkuko nababwiye nuko tumaze kwihweza ingene iryo bwirizwa ryari risanzwe rihari ryari rimeze, twasanga bo bafatira mu kivunga ati umukuru w'igihugu wese aje amabanga atekere guku, ariko nta ciyumviro cyo kuraba neza ingene umukuru w'igihugu aba yagiye mu mabanga yiwe ni n'uburemere aba afise, niko novuga mu Kirundi no kuvuga umukuru w'igihugu agiyeho asenyuye inzego ntaba afise ubwizigirwa n'uburemere nk'ubwo watowe n'abene gihugu kubijanye n'ingene abene kuramona n'ingene igihugu gitegereza kumufata. Iri tegeko rero uko vyateguwe risanzwe riraba abakuru b'igihugu bagiye bakukuruka kuva iki gihe ca 62 kuva Burundi bwikukira. Muri abo murazi neza ko bajaho habaje kuba kudeta gushika 93 aho abarundi bitorera nyakwigendera Melchior Ndadaye, hama nawe akagandagurwa. Amaze kugandagurwa habaye kudeta, harabaye imyumvikano itandukanye yagenda ishiraho abakuru b'ibihugu batamara kabiri, bagaca bakurwa na kudeta, hakaba ibindi myumvikano ku buryo rero gushika mu 2005 dusubira kugaruka ku ntwaro ya demokrasi aho abarundi bagiye bitorera urongora igihugu. Twebwe rero twihweje twasanze yuko umwe wese uravye uburyo yagiye arajaho, turavye intambwe abarundi bageze ko mu kwitunganiriza igihugu no mu kugira discipline mu gushiraho abatwara igihugu, byoba vyiza yuko abarundi babona yuko umukuru w'igihugu agiyeho bamwitoreye afise uburemere bukwiye, afise ubwizigirwa bukwiye, kandi no mu gutekererwa bakamurungika neza n'iteka, ntibamugire nk'uvuye kuragirira inarume, kandi aba yagiyeho bamwizeye kandi ataco yabononeye. Hanyuma kandi tugiye kwihweza kandi tugasha dusanga ko uwagiyeho agize kudeta kw'abarundi bo mwereka yuko bitabereye, mbere kugira ngo ivyo bintu bicigwe imoso ntibizosubire kuba. Ariko twihweje ibihe kandi Burundi bwaciyemwo, uravye Melchior Ndadaye agandagurwa mu 2093, bikaba bisaba yuko hariho imyumvikano imwe yagiye iba, hanyuma hakajaho umukuru w'igihugu ugasanga arakuweho kumvo zitamuvuye ko atakosa yakoze, tukamufata nk'uko yoba yabaye victime. Hariho rero ababa victime ya kudeta mugabo bo batayo bigeze bagira abo, kubera yuko yabiye n'imyumvikano nyene atari uko babaye bagiyeho biciye mu matora ngo bitorerwe n'abene gihugu. Abo bigasaba yuko hoba gutunganya nabo nyene ingene bofatwa bivanye n'uburemere bafise n'icizere bari bafise, kuko bataba batowe n'abarundi bonyene ubwabo biciye muri demokrasi nk'uko byari bitegekanijwe. Ico rero gica gituma iryo bwirizwa ryahahora habamwo kwerekana umwe wese uburemere afise, ico aca atekererwa bivanye n'ingene yagiyeho rero n'ubwizigirwa yari afise
bigasaba yuko umwe wese agira ikibanza kimubereye. Hariho kandi cyahindutse mu ibwirizwa shingiro, byagiye bihinduka mu ibwirizwa shingiro cyane cyane bijya yuko abakuru b'ibihugu baca baja kuba abasenateur, bikaba byarakuye mu ibwirizwa shingiro, ariko leta ikabonye ko bibereye ko boronswa ubundi buryo bw'ingene bofashwa, boshikirizwa ikibasahiriza bidaciye yuko barinda gusyeja muri Sena.